Riniteka n'umunezero ndasubiye kugusuhuza nk'uhakaze nshuti mukunzi wacu wobandanya kubana natwe ngaha kuri no mbonesha kure igushikiriza amakuru ibiganiro kumwe n'inkuru bigezweho biriko bivugwa irya nino mu gihugu cacu ciza c'u Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu cacu mu yandi makungu ndaguhaye kaze ndaguhaye mwaramutse cange mwiriwe bivanye naho udukurikira uherereye kuri uwu munsi wa kane igenekerezo rya mbere ruhuma umwaka w'ibihumbi 2024 wowe dukurikira uri mu gihugu c'u Burundi n'unyemerere ngo mwiriwe neza ndetse naho dukurikira uri hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi ndaguhaye mwiriwe cange mwaramutse bivanye naho uherereye utegerezwa gusa gufyonda sabone cange subscribe nawe utaravyonda ko hamukabandanya ushikirwa nano makuru inkuru kumwe n'ibiganiro tubandanya gushikiriza binyurenga kuri no mbonesha kure imwe rudende bigutohoreza hamika bigushikiriza byose uko vyakabaye kamwe ku kandi mu buryo butosoye kandi butomoye atana kamwe kavuyemwo ano makuru rero harabafatiye ku ngingo nkuru zikurikira igisata c'inyubako kirabangamiwe n'umutekano muke hamwe n'ihindagurika ry'ibihe vyibonekeza ku mice nka yose y'isi ico kibazo c'umutekano muke cibonekeza ku isi gikurikirwa n'ubukene kirazingamitse imigambi y'inyubako kuko ngo hari igihe aho intambara zibera ariho ico gisata gisumira ibikoresho vy'ukubaka ibituma ibikoresho bicererwa gushika mu gihugu akarorero ngo ni inzira yo mu mazi yahungabanye muri iyi minsi biturutse kuri izo ntambara Dieudonné Dukundane umushikiranganji w'inyubako yabishikirije kuri uyu wa 31/02/2024 ahubwo bushikiranganji bwari buramutse bushira ahabona ivyo bwaranguye mu kiringo c'amezi 6 aheze no nkuru ku buryo burambuye ni mukanyi ntuje kure nayo kandi parisemu irasaba leta ko habaho itunganywa ryiza ku mafaranga mvamakungu ibanki nkuru y'isi iherutse guha Uburundi ishirahamwe parisemu rihamagarira abarundi guhindura ingendo kugira bashike kwiterambere rirama rirasaba leta ko amafaranga mvamakungu Burundi buherutse guhabwa n'ibanki nkuru y'isi akora ico yaje gukora ku munsi wa kabiri igenekerezo rya 30/2024 ibanki nkuru y'isi yarateye umukono ku masezerano y'ingabire y'imiliyoni 132 z'amadolari y'abanyamerika ihaye leta y'u Burundi ku ruhande rwa leta y'u Burundi ayo masezerano yatewe ko umukono n'umushikiranganje ajejwe ikigega ca leta Audace Niyonzima vyinshi kuri no nkuru navyo nyene ni mukanye mu buryo buramvuye ntuje kure nayo kandi igisirikare c'u Burundi kiramenyesha ko congereje inguvu zacu ku mipaka yacu ihana urubibe n'igihugu kibanyi c'u Rwanda kugira kizokwivune hamwe u Rwanda rwobatera umushikiranganje wo kwivuna abansi mu Burundi haremeza ko igisirikare arongoye congereje inguvu zacu n'ibikoresho vy'intambara ku mipaka yose u Burundi buhana n'igihugu c'u Rwanda umushikiranganje wo kwivuna abansi Arete Liberi Mutabazi yaraye abitangaje mu gihe yari kashikiriza ivy'ubwo bushikiranganje arongoye bwaranguye mu gice ca kabiri c'umwaka uheze vyinshi kuri no nkuru navyo nyene ni mukanye mu buryo buramvuye ntuje kure ico utegerezwa gusa n'ugufyonda sabone cange subscribe nawe utarafyonda ko hamukabandanya ushikirwa n'amakuru ibiganiro kumwe n'inkuru tubandanya gushikiriza binyurenga kuri no mbonesha kure ano makuru ku buryo buramvuye ntunyemerere nyatangurire kuri no nkuru ivuga ko igisata c'inyubako kibangamiwe n'umutekano muke hamwe n'ihindagurika ry'ibihe vyibonekeza ku mice nka yose y'isi ico kibazo c'umutekano muke cibonekeza ku isi gikurikirwa n'ubukene kirazingamitse imigambi y'inyubako kuko ngo hari igihe aho intambara zibera ariho ico gisata gisumira ibikoresho vy'ukubaka ibituma ibikoresho bicererwa gushika mu gihugu akarorero ngo ni inzira yo mu mazi yahungabanye muri iyi minsi biturutse kuri izo ntambara Dieudonné Dukundane umushikiranganje w'inyubako yabishikirije kuri uyu wa 31/02/2024 ahubwo bushikiranganje bwari buramutse bushira ahabona ivyo bwaranguye mu kiringo c'amezi 6 aheze mu gihe uwo mushikiranganje avuga ko abahinga baharuye ko ku mwaka imvura y'isegenya n'ibihomoka bihitana u Burundi ku rugero rutari munsi y'amadolari y'amanyamerika 30 ku mwaka nayo ngo ibisamburwa n'imyuzurira bitari munsi y'imiliyaridi 100 z'amarundi ku mwaka ibituma n'imigambi imwe iba yatanguye gukorwa nk'amabarabara
bihagarara kuko haca hakorwa imigambi ijanye no guhangana n'iryo hindagurika ry'ibihe bikabuza igihugu gutera iyindi ntambwe. Uyu mushikiranganji avuga ko ibarabara rya Bujumbura Rumonge riri mu yihutirwa gukorwa, nayo ibarabara riva Mirango Rond-Point aho bita iwabo n'abantu rija kuri Monsiyoni Gikungu co kimwe n'ayandi hazobandanya mu migambi yo hanyuma ariko ko atahebwe. Ku kijanye n'imbonakazoza y'igihugu cifashe mu mwaka w'ibihumbi 2040 n'igihugu giteye imbere mu mwaka w'ibihumbi 2060, Dukundane havuga ko hari ivyo igisata c'inyubako gisabwa. Ati dutegerezwa kuba dufise indarayi n'imiburiburi gushika i Musongati itegerezwa kuba yubatswe. Dutegerezwa kandi kuba dufise amabarabara makuru y'igihugu n'amabarabara ahuza intara ari nyabagendwa ku bice bitari munsi ya 75%. Dutegerezwa kuba turi igihugu abakibamwo baba mu gisagara no mu birwati ku bice 40%. Dutegerezwa kuba twagabanije ku bice bitari munsi ya 25% ababa muri iki gihugu baba mu makaritiye adatunganije neza. Akamenyesha ko uyu mwaka w'ibihumbi 2024 ari wo mwaka w'intango wo kugenda bagana iyo mbonakazoza kandi ko hatagiciyemwo ibikorwa vy'iyo ndarayi bizotangura muri uyu mwaka nyene. Ngayo nguko. Nayo ayandi makuru kandi Parisemu isaba leta ko habaho itunganywa ryiza ku mafaranga mvamakungu Banki Nkuru y'Isi iherutse guha Uburundi. Ishirahamwe Parisemu rihamagarira abarundi guhindura ingendo kugira bashike ku iterambere rirama, rirasaba leta ko amafaranga mvamakungu Burundi buherutse guhabwa ni Banki Nkuru y'Isi akora ico yaje gukora. Ku munsi wa kabiri igenekerezo rya 31/0 iyi Banki Nkuru y'Isi yarateye umukono ku masezerano y'ingabire y'imiliyoni 132 z'amadolari y'abanyamerika ihaye leta y'u Burundi. Ku ruhande rwa leta y'u Burundi ayo masezerano yatewe ko umukono n'umushikiranganji ajejwe ikigega ca leta Audace Niyonzima. Uko izo miliyoni 132 z'amadolari y'abanyamerika zigabuye, imiliyoni 50 zizofasha mu guheraheza urugomero Jiji Murembwe, imiliyoni 40 zizofasha mu kugura ivyankenerwa igihugu gikeneye nk'imiti, umwavu n'ibindi. Imiliyoni 42 zisigaye zizofasha mu guteza imbere ibijanye n'ubuhinga ngurukana bumenyi mu Burundi. Ko bwa Faustin Ndikumana arongoye Parisemu akaba avuga ko ari vyiza ko leta ironka iyo ngabire na cane cane ko izofasha mu gutorera umuti ikibazo c'amafaranga mvamakungu asanzwe akenye muri kino gihe. Parisemu rero ikaba isaba leta ko itosubira guha mu minwe amafaranga mvamakungu abarwizatunga baja kurangura hanze. Banki Nkuru y'Igihugu itegerezwa gutanga intumbero y'ikoreshwa ry'amafaranga y'agaciro igenga ibidandazwa birekuriwe kwinjizwa, nayo amafaranga Banki Nkuru y'Igihugu ikwiye kuvanwa mu biro vy'umukuru w'igihugu igatwarirwa mu bushikiranganji bw'ikigega ca leta, maze urwego rw'umukuru w'igihugu rugasuzuma gusa ibikorwa vy'uko ayo mafaranga ariko arakoreshwa. Aho ngo hoba ari mu ntumbero y'uko hata umunyepolitiki akoresha Banki Nkuru y'Igihugu uko avyishakiye. Ikindi kandi ngo hakwiye gukorwa icirwa suzuma co kwihweza ivyo Faustin Ndikumana yita akajagari kakozwe mu itangwa ry'amafaranga y'agaciro kuva mu mwaka w'ibihumbi 2019. Faustin Ndikumana arangiza asaba ko abenegihugu bamenyeshwa aho dosiye y'uwahora arongoye Banki Nkuru y'Igihugu igeze. Nayo kandi igisirikare c'u Burundi kimenyesha ko congereje inguvu zacu ku mipaka yacu ihana urubibe n'igihugu c'u Rwanda kugira kizokwivune hamwe u Rwanda rwobatera. Umushikiranganji wo kwivuna abansi mu Burundi haremeza ko igisirikare arongoye congereje inguvu zacu n'ibikoresho vy'intambara ku mipaka yose u Burundi buhana n'igihugu c'u Rwanda. Umushikiranganji wo kwivuna abansi Harete Liberi Mutabazi yaraye abitangaje mu gihe yariko ashikiriza ivy'ubwo bushikiranganji arongoye nyene bwaranguye mu gice ca kabiri c'umwaka uheze. Ku bw'inkuru dukesha iradiyo Ijwi ry'Amerika, uwo mushikiranganji akaba yamenyesheje ko ari mu ntumbero yo gucungera umwansi kandi ko bamwiteguye kumurwanya. Ku bw'amasoko y'iyo radiyo akaba avuga ko ibintu vyatanguye
guhinduka muri izo ntara zegereye umupaka w'u Rwanda igihe Uburundi bwugara imipaka mu ntango z'uku kwezi guheze kwa mbere. Igihugu c'u Burundi cagirije u Rwanda ko rufise abantu bahungabanya umutekano mu Burundi, aho u Rwanda narwo rwavyiyamirije. Ivyo bibaye mu gihe umukuru w'igihugu c'u Rwanda Paul Kagame nawe mu nama y'umutekano yahuje inzego zitandukanye muri leta harimwo n'iza gisirikare yabaye mu ndwi iheze, yatangaje ko nawe yiteguye gukingira igihugu arongoye. Yaragabishije ko uwuzohirahira akarengana imbibe z'u Rwanda azokwibonera ko. Aho ni nyuma y'aho umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye nawe yari amaze kuvugira i Kinshasa ku mugwa mukuru w'igihugu ca Congo kurwanya uwo yise umwansi basangiye. Ngaha akaba ariho nsoreje ano makuru nari naguteguriye ariko avugwa irya nino mu gihugu cacu ciza c'u Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Ndakwifurije kubandanya uraroranirwa no kugira ibihe vyiza n'umunsi mwiza.